Banywanyi b'iradiyo Voix d'Espoir ijwi riremesha, muriko muratwumviriza kandi muriko turaba biciye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri Facebook na YouTube vya radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ni mwene so Pasteur Kambaranga Samuel. Nipfuje ko dusangirana namwe amajambo y'Imana. Mudukundire rero turabe amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice c'12 umurongo wa 28 turageza 34. Igibwirizwa rikuru. Haza umwe mu banyabwenge b'ivyanditswe yumva babazanya, amenye ko abishuye neza, aramubaza ati bwirizwa ry'imbere muri yose nirihe? Yesu aramwishura ati ry'imbere niri, ngo nimwumve yemwe Bisirayeli, Uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene, kandi mumukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'ubwenge bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose. Irya kabiri niri, mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Nta rindi bwirizwa risumbayo. Uno munyabwenge w'ivyanditswe aramubwira ati ni koko mwigisha, uvuze ivy'ukuri yuko ari rimwe, nta yindi atari yo yonyene, kandi kuyikundisha umutima wose no gutahura kose n'inkomezi zose, bo no gukunda mugenzawe nk'uko wikunda, biruta cyane ibimazi byose byoshejwe n'ibitoshejwe. Yesu abonye amwishuranye ubwenge, aramubwira ati nturi kure y'ubwami bw'Imana. Ntihagira usubira kubahuka kugira ico amubaza. Imana ihabwa icubahiro. Ni kuri ayo majambo rero dusomye tugomba kuganira kuri uyu mutwe w'iri jambo rivuga ngo kuba mu bwami bw'Imana ukiri aha kw'isi. Kuba mu bwami bw'Imana ukiri ngaha kw'isi. Iki gice dusomye kitwereka ikiganiro cyari hagati ya Yesu n'umunyabwenge w'ivyanditswe. Uyo yumvise Yesu uko ariko yishura neza, bariko baramubaza, bariko baraganira nawe acashima kuza kumubaza. Aramwegera aramubaza ati mwigisha, tubwire ibwirizwa ryoba riri imbere y'ayandi mabwirizwa dusanzwe tuzi, y'ayandi mabwirizwa Mose yatubwiye yahawe n'Imana, nirihe ryoba rizi imbere? Yesu niho yaca amwishura kuri uyu murongo wa 30 ati kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'ubwenge bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose. Irya kabiri niri, mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Nta rindi bwirizwa risumba ayo. Bwana Yesu asifiwe. Ico gihe umunyabwenge yaribajije, mbega ko twebwe twigishijwe ko hari amabwirizwa 10, none uyu akaba afashe muri ayo mabwirizwa 10 yose akayagira 2, mbega bimeze gute? Niho rero uyu munyabwenge amaze kumva Yesu amwishuye neza, nawe niho yaca amubwira ati ni koko mwigisha, wishuye neza. Ni koko mwigisha, uvuze neza cyane, kuko ari imwe, nta yindi atari yo yonyene, kandi kuyikundisha umutima wose no gutahura kose n'inkomezi zose no gukunda mugenzawe uko wikunda biruta cyane ibimazi byose
byoshejwe n'ibitoshejwe. Aho hantu Yesu amaze kumva ko uyo munyabwenge amwishyuranye ubwenge, niho yaca amubwirira ijambo rikomeye ati nturi kure y'ubwami bw'Imana. Nico gituma rero uyu mwanya turiko turaganira tugomba kuganira kuri iri jambo ryo kuba mu bwami bw'Imana ukiri mu isi. Mbega ni kuki Yesu yamubwiye ngo nturi kure y'ubwami bw'Imana? Ni kuki atamubwiye ngo uri mu bwami bw'Imana? Yesu mu butumwa bwiwe aho yaja hose yigisha abantu ibyo kwihana no kumenya ubwami bw'Imana icari cyo. Ico nico camuraza ishinga, kwigisha abantu kwihana no kumenya ubwami bw'Imana icari cyo. Mbega dusomye muri Mariko igice ca 4 ku murongo wa 30 niho Yesu yavuga ati aba bantu ndiko ndasigurira, aba bantu ndimwo ndabigishe kumenya ubwami bw'Imana gute? Mbega ubwami bw'Imana ndabushushanye niki? Mbega ubwami bw'Imana ndabusobanurisha umugani ki? Ico nico cari kirajije ishinga Kristo, kwigisha abantu kumenya ivy'ubwami bw'Imana. Uyu munsi nje kukubwira ingene ukwiye kuba mu bwami bw'Imana ukiri ngaha mu isi. Abenshi bibaza ku bwami bw'Imana tuzobubamwo mu ijuru tutabanje kububamwo ngaha ku isi. Yesu nico cari kimurajije ishinga kugira ngo abayuda, abisirayeli batahure neza, basobanukirwe neza ubwami bw'Imana icari cyo. Ubuhinga bwiwe Yesu yakoresha nuko ahageze hose bivanye n'ivyo yabona, n'ivyo yafatirako mu kubigisha mu mugani ivyo kumenya ubwami bw'Imana. Nico gituma rero yarababwira ageze mu ndimiro yigisha agereranya ku bwami bw'Imana busa n'imbuto nziza. Ageze ku kiyaga yigisha ababwira ku bwami bw'Imana bumeze nk'urusenga runini. Ageze aho igiti kiri yigisha abantu kumenya ku bwami bw'Imana bumeze nk'akabuto ka sinapi. Yegereye abadandaza yabigisha kumenya ubwami bw'Imana nk'umudandaza arondera imaragarita nziza. Ageze aho bacukura nk'inzahabu yagereranya ubwami bw'Imana nk'inzahabu zanyegejwe. Umuntu kugira ngo azubuke ko yategerezwa gukora, yategerezwa kwitanga kugira ngo inzahabu zanyegejwe azironke. Yesu yakoresheje imigani myinshi mu gusigurira abantu ivy'ubwami bw'Imana. Hari aho yagereranya ubwami bw'Imana n'abana bato, hari aho yagereranya ubwami bw'Imana n'inkumi 10, hari aho yagereranya ubwami bw'Imana nk'umwami atahisha ubukwe bw'umwana wiwe. Yarushirizaho kwigisha abantu ivy'ubwami bw'Imana. Mbere yarababwira tumviriza, ubwami bw'Imana buri hafi. Akongera akababwira ati ubwami bw'Imana burabegereye. Akongera akababwira ati ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Ikibazo cari muri bo cari cyuko badatahura ngo bamenye ico ari karababwira. Nshuti yanje nkundira turabire hamwe rero rya jambo Yesu yabwiye wa munyabwenge ati wewe nturi kure y'ubwami bw'Imana. Nkundira rero iri jambo turyihweze turikuremwo imice 3 gusa dusanga muri ryo. Ngomba ndakubwire ku muce wa mbere muri iri jambo dusanga ko Yesu yamubwiye ngo
nturi kure y'ubwami bw'Imana, bisobanura ko hariho abantu ushobora gusanga bari kure y'ubwami bw'Imana. Umuce wa mbere ni kuba kure y'ubwami bw'Imana. Umuce wa kabiri ni kuba hafi y'ubwami bw'Imana. Umuce wa gatatu nje kukubwira ko ari kuba mu bwami bw'Imana. Nkundira rero mugenzi, tutangure kuri uyu muce wa mbere, kuba kure y'ubwami bw'Imana. Kuba kure y'ubwami bw'Imana, uyu ni umuce dusangamwo abantu baterekwa namba ibyo gusenga Imana. Uyu ni umuce dusangamwo abantu baterekwa ibyo kuba mu masengero. Uyu ni umuce dusangamwo abantu bagize indahiro kumva iby'Imana mu matwi yabo. Mbega Matayo 13 hatubwira gute ku murongo w'11? Matayo 13 ku murongo w'11 arabishura ati, mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Imana itugwanire cyane. Mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Imana yacu itugwanire cyane. Abahishuriwe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, abo barahiriwe. N'abahirwe abahishuriwe kumenya ibanga ry'Imana, abo barahiriwe. Ngo ariko bobo abari muri uyu muce wa mbere, abari kure y'ubwami bw'Imana, ntibashoboye guhishurirwa ayo mabanga, kuko Bibiliya irabitubwiye neza ko bobo ntibigeze babihabwa. Bobo baramaze gutsindwa n'urubanza. Abo bantu nibo dukwiye kubonamwo abakora ibibi. Uyo ni umugwi w'abantu tuba tuzi neza ko badasenga Imana. Uyo ni umugwi w'abantu tuba tuzi neza ko bataye kure iby'Imana, batagomba no kuvyumva, batagomba no kubibona, batagomba no kubona umuntu yoza kubasigurira. Abo rero mu by'ukuri dushoboye kubabona, abo nibo dukwiye kubonamwo abarozi, abo nibo dukwiye kubonamwo abasambanyi, abo nibo dukwiye kubonamwo abicanyi, abo nibo dukwiye kubonamwo abaryarya, ababenshi n'ibindi byinshi, kuko bobo bamaze gufata iya mbere mu kwankiriza kumva iby'ubutumwa bwiza. Abo rero byabo byose byaramaze guhera. Bibiliya imbwira ko bamaze gutsindwa n'urubanza. Bibiliya imbwira ko abo bamaze gutsindwa kuko babibamwo bumva ko kubaha iby'Imana ntacyo byobafasha, kuza gusenga ntacyo byobafasha. Barabinezererewe gusa kwibera muri ibyo by'isi, kuko mu mibereho yabo, imigenderanire yabo ntayo iri hagati yabo n'Imana. Nta migenderanire bafitaniye n'Imana. Nico gituma banezerererwa ukugabitanya bibereyemwo, nta kibagera kuri bo. Ariko siko byari bikwiye kuba. Aba bantu rero ntibashoboye guhishurirwa amabanga y'ubwami bw'Imana. Nshuti yanje, urahiriwe wewe wahishuriwe ukamenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Urahiriwe, uri umuhirwe nshuti yanje. Nagomba ndakubwire ko uyu munsi ububi bwose, ubusambanyi, ubwicanyi, ababyinajoro, ababeshi, abasuma n'abicanyi bari muri uwo mugwi. Kandi niyo uri kuragenda kwibarabara ubonye bamufashe, nta nico bikubwiye, kuko ubuzi neza tujya muntu ntasenga Imana, n'umupagani, ntazi Imana, ibyo akora nta kundi. Nibo tubona biyambika ubusa, nibo tubona birirwa mu mabwate, nibo tubona bakora ibyaha bitandukanye. Ngomba ndakubwira umuce wa kabiri. Umuce wa kabiri ni kuba hafi y'ubwami bw'Imana. Yesu ati nturi kure y'ubwami bw'Imana.
bisobanura ko ari hafi y'ubwami bw'Imana. Mbega kuba hafi y'ubwami bw'Imana koba ariko kuba mu bwami? Mbega kuba hafi y'ubwami bw'Imana wumva womenya amabanga y'ubwami? Mbega wo kwishima ngo aha ndi hafi y'ubwami bw'Imana? Yesu amaze kumva amwishuranye ubwenge, yamubonye ati nturi kure y'ubwami bw'Imana. Ni kuko atamubwiye ngo uri mu bwami bw'Imana mugenzi, ariko yamubwiye ati nturi kure y'ubwami bw'Imana. Bisobanuka yuko uri hafi y'ubwami bw'Imana. Uyu muce wa kabiri tuwusangamwo abantu basenga Imana, nshuti yanjye. Tuwusangamwo abantu b'abakristo, tuwusangamwo abantu b'abakozi b'Imana, tuwusangamwo abantu baririmbira Imana, tuwusangamwo abantu bama mu vyumba by'amasengesho bariko barasenga Imana. Yesu ati nturi kure y'ubwami bw'Imana. Ni nk'uko yari kumubwira ngo uri hafi y'ubwami bw'Imana. Uyo munyabwenge yarazi byinshi, yarazi Bibiliya. Uyo munyabwenge yarazi ibice bidasanzwe vya Bibiliya. Uyo munyabwenge yarashobora kwiratira ibice vya Bibiliya z'ijambo ry'Imana azi. Uyo munyabwenge yarazi gutahura ivyagezwe icari cyo. Yarabizi kuko yari yarabifashe mu mutwe, yarabizi. Nico gituma yishuye na Yesu gutyo. Yesu acabona ko amwishuranye ubwenge. Mugabo ngomba nakubwire, uyo yarazi byinshi mu byagezwe. Nk'uko uyu munsi mu mashengero yacu usanga hari abazi byinshi, usanga hari abazi Bibiliya. Iki gihe cyacu niko kiri. Abakristo benshi bazi byinshi, abakristo benshi bazi Bibiliya, abakristo benshi barazi mirongo, abakristo benshi bakiratira uburambe, anciennete bafise mwishengero. Abakristo benshi rero abandi bakiratira ibikorwa byabo bakora mwishengero ko bituma bamenyekana, bituma baba abantu bahambaye cyane. Ariko wabitegereza mugenzi, ugasanga nta mbuto z'ubugororotsi bafise bagereranijwe n'iri jambo dusanga muri Luka, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice 8 ku murongo wa 12. Igice 8 ushaka uhere ku murongo wa 5, ariko nkundira dusome ku murongo w'12. Luka 8:12 hatubwira gute? Abo iruhande y'inzira n'abaryumvise, maze umurwanizi yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo kugira ngo ntibizere kandi ntibakizwe. Abo ku rutare naba iyo bumvise ijambo baryakirana umunezero, ariko ntibagira imizi, bizera kanya gato, maze mu gihe cy'igeragezwa bakarireka. Aba rero nabo dusanga muri uyu mugwi wa kabiri, nabo dusanga bari mu ishengero, nabo dusanga baririmba, nabo dusanga mu bakozi b'Imana, nabo dusanga birirwa mu masengesho y'ubudasiba. Abiruhande y'inzira si mwivu rimera, oya, n'imbuto zabibwe maze zigatarukira iruhande y'inzira. Abo rero n'abantu bagereranywa n'abumva ijambo ry'Imana, umwanya muto bakarireka, umwanya muto bakarivamwo. Abo ku rutare si mwivu
si mw'ivu rimera. Nico gituma hari zaguye no mu mahwa. Uko ni kwijambo ry'Imana uyu munsi rimeze. Uko ni kwijambo ry'Imana uyu munsi ryakirwa mu bantu, rirabibwa rikavugwa. Mugabo baryakira, bamwe bakaryakira bari ku rutare bameze nk'urutare, abandi bakaryakira bari mu mahwa bameze nk'abahagaze mu mahwa. Rya jambo bumvise rigacumitwa n'amahwa, rikabura ikibanza mu mitima yabo. Basi rya jambo rikabayo umwanya muto, uwundi mwanya rya jambo rikaba rivuye muri bo. Uko niko abakristo uyu munsi bariko barakora, bariko baraba mu mashengero. Mugabo gukora ibyaha bagenzi ntibibaterana ubwoba. Uko niko abakristo bariko barakora mu bakozi b'Imana, kuba mu masengero, gukora imirimo, kumenya Bibiliya, kuvuga ijambo ry'Imana. Ico barakizi, ariko ngomba ndakubwire, gukora ibyaha ntibibatera ubwoba, gukora ibyaha ntibibashobore kubajugumiza. Nje kukubwira mugenzi, reka kwinyegeza mu ijambo ry'Imana. Seruka werure, niwirate ngo jewe ndi hafi y'ubwami bw'Imana. Kuba hafi y'ubwami bw'Imana siko kuba mu bwami. Imana itugwanire cyane. Kuba hafi y'ubwami bw'Imana siko kuba mu bwami. Benshi barizibya amatwi yabo, amatwi yabo yifuza kumva ubutumwa bubaryohera gusa. Pokea baraka, akira umugisha, shakira amavewite. Mugenzi ngomba ndakubwire, ntibikoroka, biraronderwa. Imana ihabwa icubahiro. Benshi amatwi yabo yifuza kumva ubutumwa bubaryohera. Iyo babwiye ubutumwa bwo kwihana, iyo babwiye ubutumwa bwo kwihana, ucika umwansi wabo, ucika umwansi wabo. Bagenda barakuvuga, urya ntuzeye, nta bindi avuga atari ukutunga urutoka abantu, atari ukubwira abantu ibyo kwihana. Reka naka niwe musiguzi nyakuri. Iyo ariko aravuga ubutumwa twurumva ko duhezagiwe, tubuca turonka amavewite, tubuca turonka amazu y'amaetaje n'ibindi. Amatwi yabo yifuza kumva ibibaryohera. Ibyo nabyo si gitangaza, biri mu bimenyetso Paulo yerekanye, yavuze bizoba mu gihe c'iherezo. Abandi benshi mu ishengero bararambiwe, nshuti yanje, bararambiwe, kandi twari tugeze ku musozo, twari tugeze ku mugoroba. Benshi bararambiwe, bibereye mu ishengero ataco binona. Benshi batwawe n'amajambere, amatelefone ya kijambere, amakritike y'umwanya wose. Birababaje umuntu ugasanga ari mu ishengero, hakumva ijambo ry'Imana rikarakurikira video kuri WhatsApp, hakumviriza ijambo ry'Imana rikarandikiranira ama message n'abandi kuri WhatsApp, hakumviriza ijambo ry'Imana kumva turirimbo kuri WhatsApp. Nukuvuga nta nubwoba bagifise, kuko ivy'Imana bisa n'ivyamaze kubarambira. Nshuti zanje, abariko baranyumva, abariko barankurikirana, abariko barandaba ku buhinga ngurukana bumenyi, nje kukubwira ko uyu munsi mu ishengero abenshi bamaze kurambirwa, benshi baramaze kurambirwa. Ibyisi byaramaze kwinjira mu ishengero. Ni kukubera iki inyambaro y'abamaraya uyu munsi ari ibyagiye mu ishengero? Ni kukubera iki ukwikora kw'abamaraya ariko kuhagaze uyu munsi mu ishengero? Ni kukubera iki usanga baririmbyi bafise inzara nk'ibikoko, usanga baririmbyi baritoboje amatwi, amaherena 6 ku maso, abandi ku matwi, abandi ku rusakanwa, abandi hehe. Ugasanga mu by'ukuri imyifato yabo ntahitaniye n'abapagani. Aba rero bavuga bati turi hafi y'ubwami bw'Imana.
mugabo nshuti yanjye kuba hafi y'ubwami bw'Imana siko kuba mu bwami bw'Imana. Ngomba ndakubwire mugenzi, wari ukwiye kwikebuka ukaraba mbega uyu murwi, uyu mupasitori ariko arambwira noba ndi muri wo, mbega mpagaze gute? Ndi mu bwami bw'Imana canke ndi hafi y'ubwami bw'Imana? Nkundira tuje ku muce wa gatatu ari wo wa nyuma, kuba mu bwami bw'Imana. Uyu ni umuce ugira gatatu. Yesu yarajijwe ishinga no kugira ngo abantu bawumvirize, yarajijwe ishinga no kugira ngo abantu batahure ivy'ubwami bw'Imana. Kuba mu bwami bw'Imana icari cyo, kuba mu bwami bw'Imana nukwakira umwami Yesu akaganza, akaba umwami n'umukiza wawe koko. Amen. Koko ukumva ubihamya, ukumva ubishingira intahe ko Yesu aganje muri wewe, wamwakiriye ari umwami w'ubugingo bwawe. Nuguhinduka rwose kuba mu bwami bw'Imana, nuguhinduka rwose kuba mu bwami bw'Imana, nukogenda wama imbuto z'ubugororotsi. Nguko kuba mu bwami bw'Imana. Kuba mu bwami bw'Imana nukugira imigenderanire myiza n'Imana. Kuba mu bwami bw'Imana nukugira imigenderanire myiza n'ababanyi bawe. Kuba mu bwami bw'Imana nukugira imigenderanire myiza n'abarongozi bagenzawe. Kuba mu bwami bw'Imana nukugira imigenderanire myiza n'abaririmbyi bagenzawe. Kuba mu bwami bw'Imana nukugira imigenderanire myiza n'umugore wawe, nukugira imigenderanire myiza n'umugabo wawe, nukugira imigenderanire myiza n'abana bawe, nukugira imigenderanire myiza n'abavyeyi bawe. Mu kibano aho niho bagomba kutubonera ku imbuto z'ubugororotsi. Uyu rero umuce, uyu ni umuce ugira gatatu Yesu yahamagarira abantu gutahura. Nje kukubwira ko uyu rero niwo muce w'abakristo bahagaze neza mu gakiza. Uwu ni wo muce w'abakristo bareretse ijuru. Uwu ni we muce w'abakristo b'abakozi b'Imana bahagaze mu ijambo ry'Imana ataburyarya. Uwu ni we muce w'abaririmbyi bahagaze neza mu ijambo ry'Imana ataburyarya. Mbega Paulo yandikiye Abaroma gute? Paulo igihe yandikira Abaroma yarabandikiye, turavye kuri uyu gice c'14, Abaroma 14 ku murongo w'17, hatubwira gute? Hatubwira ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunwa, ariko no kugororoka n'amahoro n'umunezero byo muri mpwemu yera. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubwami bw'Imana si ukurya no kunwa, ariko no kugororoka. Yesu wacu ahimbazwe cyane. Ubwami bw'Imana si ukurya bene data no kunwa, si ukudibama, si umunezero, nukugororoka. Ubwami bw'Imana nukugororoka. Ubwami bw'Imana na mahoro yo mu mutima. Ubwami bw'Imana n'umunezero wo muri mpwemu yera. Bwana Yesu asifiwe sana. Uyu munsi nguwo muce w'abakristo bareretse ijuru. Nguwo muce w'abakristo bahagaze biteze kuza kwa Kristo. Mugenzi nkunda, nagomba ndakubwire, Paulo amaze kwandikira Abaroma ya majambo yashatse kubereka ko ico kwihutira umuntu ari mu bwami bw'Imana adakwiye kuniganira iby'isi, adakwiye kuniganira ibyo muteza icubahiro iby'ibyubahiro, adakwiye kuniganira ibyo tumumenga ubugingo bwiwe naha kwisi. Paulo yanditse aya majambo yahishuriwe na mpwemu yera abwira abantu ko abari mu bwami bw'Imana imbuto zabo n'ubugororotsi. Abari mu bwami bw'Imana imbuto zabo n'umunezero wo muri mpwemu. Abari mu bwami bw'Imana barangwe no kugororoka. Yesu wacu nashimwe. Bamenya kubumbwa n'ibyo bafise. Abari mu bwami bw'Imana
bababara abandi bakababara bagenzi babo. Abari mu bwami bw'Imana bafasha imfubyi n'abapfakazi. Abari mu bwami bw'Imana bateramira ishengero rya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Abari mu bwami bw'Imana birinda guterana imirarwe. Abari mu bwami bw'Imana birinda gukomeretsanya mu mitima. Abari mu bwami bw'Imana ingo zabo zirangwamo amahoro, ingo zabo zirangwamo umunezero, urubyaro rwabo rurangwamo umunezero, urubyaro rwabo rurangwamo amahoro no gutahura. Imbuto z'ubugororotsi ziboneka kuri bo uko bukeye uko bwije. Mugenzi unyumvirize, Imana idufashe kandi dushoboze kumenya no guhishurirwa iri banga ryo kuba mu bwami bw'Imana tukiri ngaha ku isi. Ni gute wifuza kuba mu bwami bw'Imana atamigenderanire myiza ufitaniye n'Imana? Ni gute wifuza kuba mu bwami bw'Imana atamigenderanire ufise n'uwo mwubakanye mugenzi? Ni gute wifuza kuba mu bwami bw'Imana atamigenderanire ufitaniye n'abana bawe? Ni gute wifuza kuba mu bwami bw'Imana atamigenderanire ufitaniye na mwene so umukozi nkawe? Ni gute wifuza kuba mu bwami bw'Imana? Mugenzi nkunda, kuba mu bwami bw'Imana ni umunezero wo muri mpwemu yera. Kuba mu bwami bw'Imana ni ukwakira umwami Yesu, kumva ko aganje muri wewe, ukabishingira intahe n'abantu bakabibona. Uko Imana igushingira intahe n'abantu bakabibona. Uyu munsi abantu bariko baragomba kuba mu bwami bw'Imana, ariko imigenderanire yabo n'Imana, imigenderanire yabo n'ababanyi, imigenderanire yabo n'abakozi bagenzi babo ari uguterana amakike, ari uguterana gusa ibipfunsi, ari ukwirirwa, ari kurogana, ari ukwirirwa gusa barabana ibitsure n'ibimyori. Ariko ndaguhamagarira kuba mu bwami bw'Imana, wama imbuto z'ubugororotsi. Kuba mu bwami bw'Imana ni umunezero wo muri mpwemu yera. Nshuti yanjye, Imana idufashe kandi tugwanirire. Imana idushoboze, itwambike inkomezi, iduhishurire iri banga ryo kuba mu bwami bw'Imana. Nkundira rero turangize no gusenga kugira ngo mpwemu w'Imana aguhishurire kimwe muri aya mabanga yo kuba mu bwami bw'Imana. Mwami Imana mushobora byose, turagushimiye kubwira ijambo ryawe. Ni wowe uvomerera imbuto zabibwe. Ndakwinginze Mwami, abumvise aya majambo yawe, abariko baradukurikirana kuri ubu buhinga ngurukana bumenyi, ndakwinginze Data, iri jambo ribe mu mitima yabo, babe mu bwami bwawe bakiri ngaha ku isi. Ubahe ubushobozi bwo kuba mu bwami bwawe, bagiranire imigenderanire myiza na wewe Mana Data. Data ubashoboze kubaho mu mahoro, mu munezero, mu rukundo, bareretse ukuza kwawe. Urakoze Mwami, dushoboze kandi utugwanirire. Turacari ku isi kandi isi irimo ibibazo, ariko turagomba ko uduha intsinzi yo kuba mu bwami bwawe tukiri ngaha ku isi. Amahoro yawe agumbira imitima yacu mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na mwene so Pasteur Kambaranga Samuel. Mwarahezagiwe, murakoze cyane.